urakoze cyane Christian, urakoze kandi wabaze ikibazo mbona ndakigusubize gatoya. Watangiye tubwira Bibiliya, tubwira Haleluya, utwereka yuko bagiye bava muri Egiputa bakarengana Mer Rouge ko byashoboka. Ubu rero utubaza ikibazo cyo gukekeranya yuko twebwe ibyacu bidashoboka. Ni un peu contradictoire, c'est ce qu'on me dit, abandi ko mu byumva uko genda byumva. Mu bisanzwe umugani wa Rwagasore, la phrase, je ne me rappelle pas très bien comment je pourrais formuler neza, mais dans le fond de son raisonnement, il y a le possible et qui nous lit dans les phrases, il y a quelque part dans son discours, l'impossible a toujours joué. Quand quelque chose est impossible, on a toujours joué. Vous voyez par exemple, il y a le genre qu'on dit, il devient appartenant à l'impossible. Moi, mon gars, il coma, tu peux toujours convouloir, tu peux toujours convouloir, il peut revenir dans la... En fait, dans la phrase, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était dans ce sens. C'est une phrase magnifique. À Fugayuko, l'impossible, chose que ça ne relève pas, ça relève toujours du possible. Il parlait de la volonté, en fait. Mais c'est une phrase magnifique. Là, nous va consacrer au nez. Alors, donc, uti rero kuja mu nze birashoboka rwose, birashoboka rwose cyane. Kubera ibintu byatumye bijya by'ubwa mbere biba muri 2015 vyari washaka vyoroshe kurusha ibiriho, vyari vyoroshe kurusha ibiriho. Donc le côté itwereka yuko biriya byarashobotse kubera gusa abantu batashatse yuko aba violation yakodarusha. Nico cyabitumye abantu la politique turagira mu abanyepolitike, société civile turagira muzeye d'ailleurs benshi baba MSD naho bama batuza kubivuga mugabo reka tubivuge byari benshi baba MSD mwese nyuma ari muri murashobora kubitemanya. Donc kiyagiye abantu barahagurutse ubu les gens n'ont plus rien. Uno munsi abantu barashonje bararenganywa kandi nta n'ingene bashobora kwiyunguruza. Ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi kurusha ivyari bihari muri 2015. Non biri possible. Ikibuze ni iki? Faiblesse dufise nuko abantu bose bo biteguye, bose bari hanze. Hano bose bo bikoze, bose bari hanze. Icyo cyo kibazo cyonyine. Mugabo rero kumwe bavuga ngo nta gihugu gipaka, buriya hariho abantu bariyo bishobora kubitegura, hariho abantu bariyo bishobora kubishyira mu ngiro bikaba. Donc habuze gusa volonté. Iyo volonté niyo tuzoja kwironderamo kugira bibiorganize. Donc birashoboka, kubwanje birashoboka. D'accord avec la question de André Michel, la destinée manifeste. Hariho d'abord destinée manifeste. Destinée manifeste organisée à Niamey. En fait, nta gihugu na kimwe gitera imbere kidakonstruje rêve. Yaza kugaruka kuri bya Kome yavuze rêve. Les Américains bashitse iyi destinée manifeste ni nka la Bible de création de leur État. En fait, muri destinée kuko biriya bihugu byacu quelque part bitarahura n'abazungu ngo babitware,
byari bifise destinée manifeste zazo tuvuye nko mu Burundi iyo bavuze bati umwami igihugu ni Imana le pouvoir était sacré. Le destiné manifeste en résumé uko ivuga ko abanyamerika ari le peuple choisi de Dieu. C'est en fait l'Amérique, c'est le nouveau ndibayita washaka nibanayita Israël ko Israël yari yabaho bayita Jérusalem nshasha. Donc ni le peuple choisi de Dieu. Buri munyamerika dans sa tête azi yuko ari le seul qui va sauver l'humanité. Barabimwigisha kuva akiri umwana. Donc il y quoi? Donc la sacralité de son État, de son pays et aussi la sacralité de son pouvoir y'igihugu ciwe niyo destinée manifeste en gros. Hanyuma la destinée manifeste ituma abantu bakoya en leur pays. C'est quand même la Bible de création avant leur constitution, il y a la destinée manifeste. Chaque Américain, il te parlera toujours de manifestation, destinée manifeste. Il t'en parlera toujours. Donc, la Bible est là. Il vous dit qu'on a trouvé que nous pouvons créer notre destinée manifeste. Et Già muri discussioni nyinshi muri kucrea destinée manifeste bon ni twako twavuga n'ibijya navuze ngira cyo patira no kubiya Jacob en fait kugira mvuge sans remettre tout le temps kuri destinée manifeste mugabo ni base ni mwebwe les gens de demain. Quand on dit mwebwe muri Suède nabo muri mu France nabo muri États-Unis nabari hose nabari no makambi, c'est vous les gestionnaires de demain. Mugabo pour arriver à quelque chose il faudrait que abarundi bicara kugira barefléchisse sur l'avenir, et c'est ça ce qui peut être destiné manifeste y'abarundi kwicara kwiyumvira en profondeur igihugu cyabo kizomera gute, construire le rêve commun. Igihambaye mu Burundi nta rêve commun dufise gusa Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Umuntu imbere yo kuvuga ijambo abaza kuraba kujya nyine abazungu batudefinishije, abaza kuraba amazuru y'uburundi agatangura ku bose ugatangura kumezura amajambo yawe, alors que les événements zonyine zihari ubuzi by'ukuri gusa ça suffit. Donc tuve muri ivyo, tuve d'abord mu moko, hanyuma nitwava mu moko tuve mu ntara, abantu bavuga abantu bo muri sud, abantu muri nord. Igihugu cy'Uburundi ufise imodoka ushobora kukitraversa mu masaha adashika nk'atanu iyo uzi gutwara imodoka neza. Urashobora guhera kuri frontiere ya Tanzania n'u Burundi hapana Kobero gushika hariya après Mabanda ni Mugina urashobora kugira amasaha atarenga. Donc nakavuga batari gutangura kuvuga ngo il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a machin. Sinibaza yuko donc ivyo icyambere il faut que twicara tukarefleshisa kuri vyose ibintu byose bishobora ko tuzohura navyo mu ngorane kujya nyene abanyamerika bicaye cyangwa ibindi bihugu. Abashinwa aujourd'hui, ils ont fait leur destinée manifeste, c'est comme mubizi il est basé kuri philosophie à Confucius, etc. Ils se sont assis et réfléchis pour y dire waouh. Donc naturellement nous pouvons le faire. Les forces, les atouts, les faiblesses que nous avons, il y a les croyances que nous pouvons avoir et sortir yamo. On n'est pas Burundi hari imiryango sivyo
kera nta bantu bavuga abahutu n'abatutsi cyangwa abatwa kuko c'était les statuts sociaux bavuga imiryango kandi mu miryango yose presque yose hariho abahutu n'abatutsi no mugaca kandi umwancêtre w'umuryango ari umwe mugaca mutangura kuvuga mwe mubona ko harimo anaki muzemo anaki donc voilà kugira bafatire kuri ivyo il y a amoko ni cancer nous ne pouvons pas ntidushobora gutera imbere turi muri biriya bibazo au moins kandi nabiya vy'amatrisheri vyo kubesha ushitse ku butegetsi hari amadisikuru uno munsi bantuze bavuga kuva kuri bantu nziza washaka kuva kuri barajara amadisikuru bashitse ku butegetsi yari donanaki batanga abantu batanga bavuga amadisikuru yo kutsura abandi nk'uko histoire itanguranye nabo ce qui n'était pas différent na discours z'abamicombero bashitse kuri pouvoir batangiye gukonsuliza l'histoire yuko l'histoire y'igihugu itanguranye nabo murabibona donc il faut que abantu tuba humble abantu tukamenya tuti aha turi kujya tubivuga mu mugambi aha turi hari abandi kandi hazosubira abandi ni important niho tuzoshobora kubaka iyo nuzeye d'abord il faut s'asseoir bijyana babwiye guca kuri aeroport ukabona abantu bose bagize icyo bamaze barabashizeho n'abarundi tukiga yuko atari umuntu umwe wenyine atari umuntu wenyine mu gihugu aba ari umugabo ko haba hari abagabo kandi abarundi baranabivuze bati umwana agirwa n'abagabo abantu bose umuntu agire rêve un jour d'appartenir à sa nation, d'être reconnu par sa nation. C'est cela les gens dushobora guharanira. Alors comme rero ivyo yavuze abaza urira est-ce que muri pré icyo kibazo cyaribo cyane cyane twebwe sinzi nk'aba bagenzi banje ngaha mugabo benshi ingena mbona dukorana mbona bose bari prêt gutwara voilà alors ikibazo rero yabagize ati kugabura ubutegetsi négociation kugira ngo twebwe ntidusaba négociation kugira ngo tugabure ubutegetsi pas du tout mu vyumve neza dusaba négociation kugira twumvikane uko amatora agiye kuba organize mu gihugu ku buryo ayo matora atazosubira kwiga nibyo dusaba kubera iki kubera niyo nzira yonyene bizotuma abarundi badasubira kujyana abarundi badasubira kujyana twende dusaba ngo tujye kunegose et puis après tujye tugira gouvernement de transition kujya byagenze etc. Non, dusaba tunégocie système électoral idutuma tuja mu matora wese atibwa kandi atazosubira kwiga nivyo dushaka kunoza. No, urashobora kunciramo se bavuga preciso gusa urumva ayo matora meza dushaka urumva dushobora kuyagana atari wewe uri kuri komanda ariko niyumvishe ushobora kuba nihe kubera ariko babibwira bashaka kugira nabi justement nibyo dushaka kumvikana nitumvikana uko tuzotegura gatoyi mu nyumva parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser yuko turondera sivyo uraza kunyunganira z'ibyo bashobora kwiba cyane na Nestor bashobora kwibaza yuko turondera amatora ko turondera négociation pour aller kuja muri pouvoir kuja muri transition. Non, mais c'est pas ça.
nitwumvikana gutegura amatora ni ukuvuga ko atari bo bazoyategura. C'est ça que ça veut dire. Ni ukuvuga tuzoshyiraho za mekanisme zituma tuyategura twese ku buryo atanumwe ashobora kwiba uwundi. Tuzoshyiraho des mécanismes zituma amatora atsinda kandi ni avantage kuri bose tubifatiye muri biriya by'iwacu bose baraba politiki bayiramiye mu maboko. Ni bien pour Abahutu, ni bien pour Abatutsi. Kubera tuvuge aratora umuhutu kuko niko urabibwiye iyo ukora bibwiye ngira bivuge de manière caricaturale, ubibwiye Abahutu uri umututsi baragutwenga. C'est comme si en fait il te rappelle mais encore une autre forme de racisme et surtout nga basendede ni une autre forme de racisme bataba bazi bakuraba n'akagaye kenshi bariko baratwenga none wari umututsi n'umwe ashobora gutsinda. Wabyumvise niko Abahutu babivuga. Abatutsi nabo uko nabone babivuga acyakubwira bati mbega yasegenya hari umuntu yigarukana ku butegetsi. Urabyumva? Donc bose babyexplica de la même manière. Kubera pouvoir twayibonye mu moko niko tuyibona. Nous avons déjà décidé que pouvoir il y a à travers y'amoko ni tout nta na rimwe tuvuga twiyumvire ko dushobora kugira débat kugira ngo abantu bashwazise. Mwe muri ngaha muramubona ya le débat, muragira choix ya le débat. Donc nitwagenda nitwemera débat kandi ni nacyo gituma itabaho. Ni nacyo gituma batemera kwibaho kubera bashaka kugumiza ubutegetsi mu moko. Dusuppose basi rero umuhutu yatowe correctement nashobora kwica abanyagihugu. Ndijoka kuko no muri bajya bamutoye hari amoko yose kandi ababizi. Tuvuge haratowe umututsi wowe ntashobora no guhirahira abazi ko bamuhaye ubutegetsi ari la majorité. Donc abarundi bose base avantage kuri iyo système électoral, système démocratique. La solution muri kiya gihugu cyacu simuze ngo ni solution mu Rwanda, simuze ngo ni solution muri Tanzania, kuko ntibindaba ivyo mu Rwanda, ntibindaba ivyo muri Congo, ntibindaba ivyo muri Tanzania. Ibi turaba twebwe ivy'abarundi nuko yarusha ivyo bemeranije ari amatora atibwa mu mitwe y'iwabo bajya bose bari yarusha bari bazi ko baha ubutegetsi Abahutu kubera bari babubatse bishe ndataye. Alors maintenant dushaka ubutegetsi buguma mu minwe ya CNDD. Ubutegetsi ni bujye mu minwe y'uwatsinze. Point à la ligne. Ni dufise problème yo gutsinda zo mu Hutu. Adutwarire tuje twese muri parlement duharire duhangane kuvyiyumvira. Nitwamutsinda atubise musendera atubise hanyuma tuzojuge n'abandi. Donc ntidusaba amatora kubera ko dushaka ruze kubera ko dushaka kuja participer muri ruze. Encore pour terminer, le rêve les droits civils et politiques. Le rêve n'est pas mort. Il est vrai que l'espoir muri benshi espoir muri benshi yarafuye igihe habaye no kuvyura espoir no kuvyura espoir bw'ibintu tubirwanira. Donc ni mwespere ni mugire force d'espérer mwespere kabisa. Nta kintu na kimwe ku isi kidahera, na kimwe ku isi kidahera. On a parlé de l'esclavage. Murashobora kwiyumvira 400 ans za esclavage. Murashobora kwiyumvira état d'esprit y'abesclave bari barimo. Hanyuma barayikuye kandi idakuwe
ikabandanya iyindi siècle iyindi siècle et demi kuko le racisme muri États-Unis yaheze quand muri 68 presque Muzeye Luther King avuze son grand discours I have a dream. Donc c'est pas nous sommes venus de très loin on est venus de très loin Nakida est là. Donc il faut toujours avoir l'espoir. Il faut se battre pour garder l'espoir. Le rêve ne meurt jamais. Bon, Ichiranyuma, ni Moïse, FPR, souveraineté. Oui, FPR, ikibazo cyawe nuko FPR yagize oui, barahagiye ibijyana babiri kujya byagenze. Hanyuma wavuze yuko wibaza yuko Retabara yakoze amakosa wumva yuko yakoze amakosa oya bavuga yuko yarakorewe amakosa nta kibazo wagombye kuvuga yuko yakoze amakosa voilà reka tumuvugire ngaha Muzeye Retabara narabonye beaucoup de mouvements que j'ai couvert même FPR narayikurikiranye igwana n'umumenyeshamakuru ndayizi ndazi ko yagwana Muzeye twarayikurikiranye Kabila afata ubutegetsi AFDL twarayikurikiranye iyi CNDD iri kuri pouvoir twarayikurikiranye donc turazi amamouvement menshi muri kariya karere tuka kuvyo vyashobora kuvuga nabonye n'amaso yanje nakurikiranye numvije etc. Donc ndashobora je peux comparer nta makosa Retabara yakoze nta makosa Retabara yakoze barakunda kuvuga ko Retabara ndabivugiye ngaha ko yishe abanyamurenge nta muntu n'umwe muri bajya bose babivuga ashobora kuza ngo yandike hishwe umunyamurenge yitwa gutya yaba hano shange yakora ibi nta n'umwe ashobora kubivuga nta n'umwe mu ntambara zose zabaye hagati ya Retabara hamwe n'imigwi y'abanyamurenge igwana ukuvuga iyo umuntu ariko arakurasa il te donne pas de bonbons ukuvuga abariko akurasa ibintu bikwica si mbomba bagutera uca usama ushire mu kanwa non abariko arakurasa ni ukuvuga bayakudesinye comme son ennemi. Donc Retabara abagwanyi ba Retabara baragwanye n'imigwi y'abantuze imigwi y'abanyamurenge. Les réseaux sigomba kwinjira ngaha nyinshi ndazivuge ni amarezo ni menshi yarariho menshi kubera il y avait des alliances qui se faisaient, qui se défaisaient ni menshi sinshaka kwinjira ngaha ko vyimplika ibintu vyinshi birimplika amapays voisins et tout. Nta na rimwe Retabara yigeze ikora ku buzima bw'umusivile n'umwe w'umunyamurenge n'umwe kandi uzoza akadupuruva le contraire azoca twitwarira nta na rimwe
Donc nta kosa n'imwe leta yakoze comme mouvement militaire. Niyo mouvement yonyene ifata abaprisonniers de guerre ikabatreta kandi igahamagara izizo za CICR kuza gutora aba prisonniers yafashe. Donc jamais niyo yamujije yarakijije abasivile b'abanyamulenge barenga 30. Je ne me rappelle plus des dates, mugabo birahari. Voilà bien. Donc voilà, c'est nka leta barayagize bivuze hano. We rero bavuga uti ko ariyo ishobora kurwanira agateka k'abarundi. Oui, kuri twebwe abasirikare ba leta bara n'intwari kandi bagwa bari mu moko yose, bari mu ntara bava mu ntara zose, bumvikana kuri uze ideoloji imwe niyo konsuliza igihugu. Ibi duhejeje kuvuga ngaha bitari bike tuvyumva kumwe nabo, ibitari bike tuvyumva kumwe nabo. Donc ubwacu ni intwari zo mu Burundi. Iyo bari kuba baragize amakosa tubivuze navyo kuko ntitubitinye kubivuga. Voilà. Niho nahantu hagarara ndibaza